tutize kwemvesisa bikwiye tuzoba dukenye mu 2025 gusumvye ko dukenye muri 2020 nuno munsi ndabivuga tudashoboye kwemvesisa bihagije mu gihugu tugaguma twitwaza gusa ivyo bintu byo kuvuga ngo abantu bariko bango barubaka ngo bariko baragira gute umwe wese yubaka gwiwe agira utwiwe tuzoba dukenye 2030 gusumba 2025 ushatse kuvuga rero ukimbona kazoza batemvestishije idakunda imbona kazoza ntishoboka n'abayivuga batayemera umuntu ikicemeza ko umuntu yemera imbona kazoza yiwe ningene yemvestisa tuvuze rero ngo twagiye mu majambere kwigana ivyo abazungu bagira sivyo bica bituma tuvuga ngo nivyo biteye ingorane ikibazo saho gihagaze ikibazo gihagaze ku mutima dufise ubuntu dufise kuko ubunyene naho kuri nama nkeguza amateka ntucuzana amadolari mwariko muravuga mu gihugu ihenekene ubu mukabane ntibugwihumbi 15 akabare gasanzwe iritiro gitoro nangahe urumva ihenekene imwe igura amaritiro gitoro 3 ninusu none ntibumva yuko amafaranga hari aja mu bintu bidakenewe aho rero ni leta bwiza kuraba mpebiki mfatiki hajya bofata ingingo batu no munsi nta kintu muri yavuze ko agiye kuzana nk'ivyuma kabesha akuzana ferabe tugira zimbuke akutuzanira isima kugira zimbuke agaca agenda kwizanira zahenikene kandi zigaca zizimba tamatasi kazoza mukaca muzamura inzoga za brasserie n'ubundi muzibuze ntimupfa none abantu babuze inzoga barapfa bandanye babaho tuca tuzana ibintu bikenewe gusa wabuze rebezwe primaire bijya bita ibintu do premier necessity no kuvuga bya bintu abanyagihugu bakeneye ubibuze wopfa nivyo bica biza muri ayo mahera ari ngaha ayo madolari ngaha uyafise imiti sawa uyafise rero akaburi cabiyazanamwe ibyo bita vyakora ubwo butare bwose ama container ava ngaho apaki ariko sere yugaye ashoka hanze kuzana amafaranga ubu rero je sinumva ingorane zihari zo kubaka ingo zo kubaka urugo makrotire aho hantu hose himba ubutare ko bavuga ko bwibwa bakabushora nabi bakabushora bitazwe leta nifata iyo ngingo ndayihaye umuti naho ntaratsinda ibira bikora ibikozo byo bari vyiza n'umuti ukomeye cyane nta nibuye na rimwe ryosubira gusohoka none yocaye ubwo rero ibi by'ibitoro nagomba ndakubwira none wibaza aho ngaho umuntu atamadolari ahari arihe none ko umuntu aja kuyahiga no musi muri banki nayo yabikije basigenda mu alimentation urabe ku mareyo ko hari ikintu na kimwe ciburaya caco muri Amerika kitahari none babicisha he bobo banzu rindire none ntibizanwa n'amadolari genda mu bubare urabe inzoga ziriyo amarefe amataska amahenikeni imivinyo none izanwa n'iki nzanwa n'amadolari d'abord rwa mbere igihugu gitera imbere ni Lolider Lolider ashaka gutuma igihugu gitera imbere cyangwa gisubira inyuma igihe Lolider yifuza ko igihugu gitera imbere kiratera imbere igihe Lolider atabona adafise vision yo gutera imbere ntigitera imbere no munsi nuko les jeunes je reviens sur les jeunes vous êtes plus nombreux les femmes ni benshi mugabo nta solidarité nimwe ndabona entre les jeunes umujene ateye imbere undi aca mukwega ishati ugira koroke cyo rero gituma rero les jeunes doivent se mettre ensemble kugira ngo mvuga muri Union Africaine doivent se mettre ensemble kugira babone igisumba ikindi jewe niko no bivuga hanyuma gutera imbere igihe leadership ibona ko kuko chaque leader afise sa vision iyo vision rero niwe igihe muwa mwaramutoye abafise uburenganzira bwo kuzishira mu ngiro ivyiyumviro vyiwe igihe rero atabishizemo cyangwa atabishikiriye c'est à vous les jeunes c'est à vous les électeurs de les sanctionner c'est tout tuje muri démocratie nkuko abarundi bayishaka démocratie nkuko abarundi bayumviye hanyuma ntihaburi ivyigekenye byo kugira gute ndabona abanywanyi bacu bakubitwa bakabora bagashaya bekutse ça change ndaco bimaze gukubita umuntu kuko no musi ukura kubita naka ejo nawe uzokwitwa naka kuko la politique ni pine y'umuduga igenda izunguruka gutya icugiriye naka bazokugirira ejo nawe kubera ikubigira gutyo
gira iciza urengane n'abazogira iciza ko niyumviye ibintu bitari batabona ibi narakubwiye politike mbi gumyuku injyana ahantu ushobora kuvaho okay ugumye mu giturire no gusesabura amatungo y'igihugu yo kwikunda mu iki ushobora kuvaho ugumye ushinga amabanga abantu kuri politike badashoboye ushobora kuvaho ugumye wese mentalize ugwaruka muri politike gusa ushobora kuvaho aho naho ugenda ukandika ibitabo extraordinaire uvaho nabikubwiye ni bibine naho ufise ubutunzi kama ungana guti ibi bikimeze gutya wama mu njyana za politike ukama abategetsi bakabantu bikundira amaronko yabo gusa ngo biyubakire ntuzi intirigi kubayishize nyuma ugaca gatatu ugaca mu gushinga amabanga asanga uri wirabira politike ntushinga umuntu abantu bekene n'icyo terambere kugwa nani ahana ugwaruka ugasubirana muri politike cyane cyane naho uzokwandika igitabo kimeze gute aho ntushobora kuvaho ushaka kugende wandike ati ifuza gushika izi nkingi zino utazikoreye ko naho ushobora gushika woro mu bituboshe binyene urabona barabona ko igihugu kiriko iby'ubutunzi kiriko kirasubira inyuma ku rugero rudasanzwe batikebutse bose leta ngo yikebuke n'abarundi bikebuke mu guhimiriza iyo leta nyene kugira bamenye yuko n'umukuru w'igihugu amenye yuko ibintu bivugwa ari mu majambo gusa atakishobora guhinduka izi nkingi zine yego wazumise yazumise uko uvuga muri kurikunda mugabo urabosha igihugu urumva rero injyana za politike problemu z'amahoro kibakumirwa basubira bagira gute ushaka kubijya biturire n'ingene abantu bagira gute ushaka kumwe n'abantu bashingwa amabanga naho sinzi naho kwandika ibitabo bimeze gutaho ntunaniwona rota Be kuri Faustin Ndikumana imbona kazoza irashoboka cyane vision 2040 ingende igumye uko tumeze no musi yanti yoshoboka none yofatira ega n'ijyaterambere meje kubwira yofatira he yo kunda dukoresheje iyi politiki hari yo kuri mibigori ni iyo si politiki iyo si politiki ni politiki agricole ibigori nivyo byo kuzanira ampiyemere tuzorima vyinshi dushore no mu makungu tangushore n'ubikora binga oya urumva urazi ko no kubora bimwe biriko birabora bibikwa nabi ngira mwamuna bisubiza muja ku rubuga na rimwe igisozi yo hakanye cyane ahashuha cyane nkibujumbura canke mu biyaya byabubanza na hamwe kurima byose kwimbura atangorana igihugu cy'u Burundi n'igihugu kiri mu vyambere kwisi gifisa no kuvuga yuko ivyo biratahuritse igihugu cyacu n'igihugu gifise ubutari ibintu biri mu kuzinshi cyane sinjegeje oya biriho ntituzekurizwa n'ivyagiye bisigaye byo dutunga aho rero igihugu cy'u Burundi gifise abantu bakiri bato benshi bafise amagara meza binguvu bo mu bwoko bwose ubaravye bamaze no gusangira amaraso ku buryo utovuga ngo bamwe ngo ni bankonyeri n'abahungu bafise inguvu uravye imigwi barimo kenshi bariko barabigisha kunigana urabona yuko ari abantu uwo bigisha gukundana byo babirenze urugero uciye uraba rero ingene bakwiriye hose ingene bameze ugaca usanga igihugu cyacu kirafise ahantu harimwa henshi kirafise amashamba ivyo byose nashatse kubwira ni ibintu bihari byo tuma igihugu cyacu kigira amahirwe ikintu rero ukibuze kimwe cyonyene n'umutima w'ababitunganya n'ubwenge kugira ngo babikore byo babiheze mu kanya gato y'igihugu cyo kimeze neza abantu rero turiko turashira imbere henshi mu migwi dushiraho abantu b'impambazi baza kumvisha yuko atari batakizoshoboka baza kutwumvisha ingene abandi ari abansi ingene abandi ari bikoko mu migwi yose ibinjo nibyo biriko biravuga genda urabe ku marezo sosio imigwi kirafata ampleur muri iki gihugu nico bita imigwi y'abanyabwoba les extrémistes mu kirundi bita abanyabwoba umuntu haja kuri extreme kubera iki araradasinziriye ngo bajya bahari simbaho igihe hoza abenshi baje imbere ari abantu baba buntu n'abasantriste ni bamwe bagira bati bajya ntibaduteye ubwo batuzobagaburira turazi ibyo bakeneye tuzobibaha
mbega ijyangwana yo muri Kongo twebwe nk'abarundi nta ngaruka izote bitugira ko zigaragara ego birazitugira ko zitaboneka muga gusa turasufura nta ngaruka izote bitugira ko ziboneka rero zifadika hamwe umurundi wese asufura bo ingaruka ni nyinshi bo ingwano iri muri Iraq na Iran ni muri Iraq na Iran harabaye ingaruka mu Burundi ingwano iri muri Ukraine harabaye ingaruka mu Burundi cyo bimvira ari ingwano iri ku muryango iwawe yacabe ingaruka ntibishobora gutaba ingaruka nta muntu atavuga yuko ingwano yobura ingaruka si muri Kongo gusa si mu Burundi gusa ni muri Afrika kuko je mvuga Kongo ko ari grenier Imana yahaye Afrika mugabo Afrika itabona yuko ari grenier yayo ndiko ndaraba muri Angola frontiere ya Angola na Congo Congo Brazzaville n'ibindi bihugu ubona ko Congo itunze ivyo bihugu byose yayifasha kwitunga natwe twari kubona amahirwe ari muri Congo u Rwanda n'u Burundi bwari kuronka yaho atangorane ziriho atangwaniriho nico gitwa two umutekano twukomeza muri Afrika muri Afrika cyane cyane kugira Afrika yitunganize ivyayo tuzogwanywa hazoba gucanishamwe abanaba kugira ngo umwe ariko aracane l'imperialisme naho yagiye colonialisme naho yagiye iba transformer d'une autre manière donc il faut que les autorités africaines se saisissent jewe nagize amahirwe yo guparticipa mu nama za Union africaine hariho l'indépendance de l'Union africaine uravye amahera Union africaine ikoresha yose na Union européenne kuburyo twavushikije yuko mu nama y'abakuru b'ibihugu yuko kugira ngo Afrika yigenge koko nuko chaque pays yotanga 2% du produit brut mugabo ntivyabaye igikirikiza kuko ibihugu si byinshi byabikoze usanga rero twagumye muri bwa bundi ico bashatse nico bakora ico gituma rero les Africains doivent se saisir pour prendre la balle au bon. Mbega ngaho nyene ndashaka kukubaza ikibazo wewe wigeze kuba umutegetsi mu gihugu. Eske uno munsi kuba igihugu cacu kimaze imyaka irenga 60 cikukiye. Mugano bugasanga turacatunzwe na bamwe badukoronije dukoza akantu bagafata ibihano ca dutangura gukoma induru. Eske ivyo bintu c'est juste ko umwana umucutsa mugabo akaguma ashaka konka buri mwanya. Bo Rwagasore gitsinda yajambo yavuze se tugiye kwigenga mu by'ubutunzi mugabo ati tuzokwama twisunga abatureze turabisunga kugira dutere imbere nico gituma rero tuvuga tuti ibihugu Burundi ndiko ndaraba igihugu gifise amahigwe yuko twotera imbere cyane mbere tugatangaza n'isi n'amakungu umuhisi niyo aravuga ati abarundi bazora baza kwinjira mu Burundi bazora basaba visa kugira binjira muri Etazi birashoboka nuko twabikorera cyane cyane aho twebwe twananiriwe mwebwe ugwaruka mukadukorera mu ngata twifuza ko turera abakura tukurera abadukorera mu ngata hagiye abandi bavuga ati jewe jenyene gusa ndabona nk'abashinga amateka bagiye ku ntonde z'abashinga amateka benshi nabahoze abashinga amateka nabahoze kandi vyiza mugabo gwaruka namwe ni mujemwo kuko twebwe nta byinshi bishasha tukifise byatunana imyaka 20 30 tabe twoshobora tumaze kuba batama twashaje tutakiri tucambara amarori na musoma tamarori mwambaye aho nyene none honorable Gastos ndimo wowe nko mw'iki gihe ca politike icuka ca politike cyangwa urubuga rwa politike mu Burundi muri ibi bihe vy'imyamamazo turi mu rubona gute bo bwa mbere imyamamazo yaje mu bukene ntangere ngaha mu Burundi imigambwe ni sinzi kubibona neza imigambwe yifise niyigira kampanye na imigambwe mito nta kampanye bon nico gituma muri CDP nous avons opté pour une campagne de proximité pas une campagne izana abantu benshi nabo bwa mbere igitoro nta kiriho nicabonetse cagiye hamwe amafuso yose ugiye gukotesha ifuso umuntu atekada ndabahe ifuso hanyuma ejo sinsubire gukora usanga bigoranye cyo gituma no gucurundira ini campagne de proximité aho usanga abene gihugu aho
aho bari donc twebwe rero style ya kampanye mbere irakwiye no guhinduka kujya kwiburaya nta buraya bagira ama meeting nkaya gutya twogira turavye ubutunzi turavye iki ufise nero kwagira kampanye ishoboka ugasanga afasha abantu atwa abantu akabakura akabatwara handi kubera uburyo abafise twebwe rero muri abandi byose na bose cyane cyane abari muri opposition kuko hari abandi bashobora kuba babakorera mu ngata canke bakaba bwira ati kora kunuku ndabizi birabaho ya aho nyene tukiri ngaho tugarutse gatoya ngaha mu karere k'ibiyaga binini ibi akarere kacu duherereyemwo na karere kamamwe intambara kamamwe imvururu kandi nibaza ko ari muri bimwe bituma haca harangwa umutekano muke bigatuma n'ubutunzi bw'ivyo bihugu bidindira canke iterambere wewe nk'umuntu yabaye umuntu uzenya umwubahwa wo kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu nibaza ko n'ibintu vya diplomasi haba hari icubiziko eske uno musi urumva ngo Kenya na Tanzania bafitaniye utubazo Burundi n'u Rwanda bafitaniye utubazo Burundi bambe Kenya bambe Kongo n'u Rwanda bafitaniye utubazo eske ivyo bintu bizotuma East Africa iba yunze ubumwe mu gihe hagati yabo bwabo hakirimwe utuntu nk'utwo bo no kubwira yuko turacari muri hariho les impérialistes les colonialistes twavyiga kera biracariho mugabo se transformer mu bundi buryo ico gituma ndagwakarore gatoye CPGR je nakuze CPGR turimba CPGR yarahiteka abakongomani abarundi n'abanyarwanda abantu bakisanzura mugabo CPGR igeze he uravye ibikorwa CPGR yakora mu Burundi igakora mu Rwanda igakora muri Kongo wabona ko hari umurindi w'iterambere bikuraza ubwo no muri CPGR ntaci kivuga uno munsi CPGR isa n'irikiribagiranwa tusha twinjira muri East African Community aho twari batatu tugiye kuba 8 canke 9 muri ico gihe rero nuko hari ukuboko kuba kuri inyuma kutemera ko dutera imbere abanyafrika nuko rero ko kuboko twokumenya tukaguca canke tukabati gumiyo twubahane dufashanye mu kubahana nico gitona n'imugani rero imisi yose igihugu cyo kiratera imbere uzorabe ibihugu vya Afrika vyimbura ibitoro hama ingwano zidahera uzora igihugu cyo muri Afrika cyose cimburi igitoro hama ingwano zidacika ni kubera iki kugira haba ingwano wa wundi acinyuma uramaze kubona abazungu basutena la rebellion bagasutena le gouvernement nkavuga ni rero ivyo byose bituma abanyafrika twikebuke none gashaho ahari ingorane abatutsi n'abahutu bafise uri umututsi uri umuhutu n'abahutu bafise abagenzi b'abatutsi mfafe cyane n'abatutsi bafise abagenzi b'abahutu mfafe gusumana bene wabo none dupfiki amazuru dupfiki quoi tournons la page les Africains doivent tourner la page kugira twamorce l'avenir jewe niko mvuga niko niyumvira ko nabandi bovuga ko tuve muri izi ngorane z'urutavana ko y'uruvu ibihugu byinshi no munsi baravuga ati Mobutu il était piloté par les États-Unis par tout le monde les puissances mugaye igihe baheje gukoresha bacagirane ontojete nuwo no munsi ariko arakoresha amenye ko ejo bazomuroje nico gituma il faut savoir yuko Kadhafi arabonye Kadhafi Sankara Ibrahim Traoré ivyaca muntu bibona parce qu'il veut que l'Afrique soit l'Afrique eske ugerageje kuraba uno munsi umurongo Ibrahim Traoré ari karacamo eske ujya murongo ubona ashobora kubirambamwe bijya bintu mu gihe abazungu batavuga rumwe simbuze uribuka Sankara imbere yuko apfa yagiye abivuze mu nama y'abakuru b'Afrika ati ibi mvuze ndazi yuko ejo nazoba nkiriyo niko vyagenze mugabo eske les Africains doivent faire tout pour être autour dans l'idée ivyo ariko arakora nukugira iteka ry'abanyafrika
iteka ry'igihugu ciwe abo rero nuko kuko abazungu mu kumugira nabi bazoca ku munyafrika mugenzi we cyane kubera iki bagucako rero bihagarare ko kugira ngo ubonye umukuru w'igihugu ariko ateza imbere igihugu ciwe les puissances hari ziba jaloux abasi les africains bagiye kwikorera ivyabo les africains bagiye ubutunzi bwabo bagiye kubukoresha iwabo hama uri munsi ukasanga rero les pays africains les chefs d'état africains nibo bagwanya wa chef d'état africain wundi cyane niko bimeze kuko no muri Burkina Faso nanye mbona Capitaine Ibrahim Traoré avuga yuko misi yose abantu bashatse kumutera kudeta baca bahungira muri Cote d'Ivoire kwa Alassane Dramane Ouattara ariko yagumye avuga kuva kera avuga ati ni nkuko umuntu yoza tukamuha ubuhungiro none umuntu ahunze ahungiriye ashaka uhunze ahunga iyo hari kibanza cyo guhungiramo mugabo eske jewe ico mpagarika niko kuko uwo muntu ashaka neocolonialisme ashaka aca kuri umwe muri twebwe agashasha kwinjiramo je nta vyinshi novuga kuri by'ibindi bihugu mugabo je plaide pour le renforcement de l'Union africaine kugira ngo l'Union africaine ibe une puissance comme les autres puissances les produits africains hariho les champions on avait fait les champions de kugira bagire amashirahamwe kugira ngo l'Afrique nyene ibe ikomeye oname à l'époque on avait mis les champions kugira ngo igihugu kibe kimwe kubera iki no munsi twari twifuje yuko haba passeport imwe muri Afrique kandi iyo passeport africain en 2017 au Rwanda les chefs d'état bari bavyemeye ngo usanga no munsi tu privilégia les relations état à état et non pas les états kujya Union africaine twayifishikirije usanga ni igiki gituma haba iyo freinage nivyo byose bituma bibaho gutyo nyene bavuga ati rero twebwe tusaba ko Afrique les chefs d'état africains parce que no munsi nguvu Union africaine ifise hari gifise kubera iramaze kurenga alors reka rero twisubize inguvu rero zishoboka eske uno munsi kuba abasirikare b'u Burundi bariko bagwana muri Kongo nakahe karusho ku Burundi bo jewe sindi umusirikare mugabo gusa ndagira umwihezo wa politike mbere urumva kugira ngo umusirikare agende mu kindi gihugu nuko haba haronse uruhusha rw'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo umugaba mukuru w'ikirenga nawe ni umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu rero ni wagomora ingabo kandi agatuma izo ngabo zitaha kugira rero azigomore nuko yihweje akabona yuko bikenewe muri ico gihe rero umusirikare ntavuga no kuko umusirikare ni itegeko hanyuma rero igihe azigomoye ingaruka la gestion niwe ayigira gestion kugira ngo bije dans l'ordre niko niyumviye aho nyene tukiri ngaho M23 uno munsi n'umugwi urwanya guverinoma ya Kongo mu gihe mu Burundi naho hari umugwi witwa Rede Tabara ukunda kubangamira cane leta y'u Burundi canke ubutegetsi buhari eske nta kuntu iyo migwi twogira impungenge kwizo havura yishira hamwe yamara gufata igice ca Kongo gifatanye n'u Burundi igafasha nayo iyo M23 nayo igafasha Rede Tabara kuza kwigarurira u Burundi bo bwa mbere Rede kwa Rede Tabara twe nuko dukora neza kugira ngo Rede Tabara ntirenge imbibe zacu akindi bya M23 ni vyabo mu gihugu cabo mugabo nuko agataka ku Burundi gakingirwa ku buryo atamwansi yo kwinjira wagiye gufasha hariya naho nakubwiye ko ari ingingo y'umukuru w'igihugu nuko aba yashizeho toutes les mesures nécessaires pour que le pays itazoba entaché par cette coopération aho nyene rero dusa n'abari ku musozo w'ikiganiro cacu uno munsi wewe uri mu mugambwe CDP Serukarukambye kandi n'umugambwe w'abajene uno munsi baravuga yuko ufise abajene abafise iterambere
kandi turazi yuko prido 60% y'ababa mu gihugu cy'u Burundi naba modo 35 habura iki kugira uburundi butera imbere kandi bufise abajene benshi bo d'abord rwa mbere igihugu gitera imbere ni leader leader ashaka gutuma igihugu gitera imbere cyangwa gisubira inyuma igihe leader yifuza ko igihugu gitera imbere kiratera imbere igihe leader atabona adafise vision yo gutera imbere ntigitera imbere no munsi nuko les jeunes je reviens sur les jeunes vous êtes plus nombreux les femmes ni benshi mugabo nta solidarité nimwe ndabona entre les jeunes umujene ateye imbere wundi aca mukwega ishati kugira akoroke cyo rero gituma rero les jeunes doivent se mettre ensemble kugira ngo mvuga muri Union Africaine doivent se mettre ensemble kugira babone igisumba ikindi jewe niko no bivuga hanyuma gutera imbere igihe leadership ibona ko kuko chaque leader afite sa vision iyo vision rero niwe igihe muwa mwaramutoye abafise uburenganzira bwo kuzishira mu ngiro ivyiyumviro vyiwe igihe rero atabishizemo cyangwa atabishikiriye c'est à vous les jeunes c'est à vous les électeurs de les sanctionner c'est tout tuje muri démocratie nkuko abarundi bayishaka démocratie nkuko abarundi bayumviye hanyuma ni haburi ivyigikenye byo kugira gute ndabona abanywanyi bacu bakubitwa bakabura bagashaya bekutse ça change ndacho bimaze gukubita umuntu kuko no musi kurakubita naka ejo nawe uzokubitwa naka kuko la politique ni pine y'umuduga igenda izunguruka gutya icugiriye naka bazokugirira ejo nawe kubera ikubigira gutyo gira iciza urengane nawe bazogira iciza ko niyumviye ya aho nyene rero wewe nk'umuntu ari mu mugambwe w'abajene eske mwora mukamubaye abashinga amateka abajene mwebwe mwobapuya gute jewe bwa mbere sindi mushinga amateka sinituje mushinga amateka oya mugabo mugambwe CDP umunsi CDP yotsinda amatora y'abashinga amateka nuko inama shinga amateka yoshigwaho hisunzwe ibisanzwe biri dans les conditions normales kuburyo inama shinga amateka itora amategeko kana amategeko meza igashira amategeko utaravye umuntu canke abantu canke imigwi y'abantu hanyuma ukagenzura ibikorwa vya leta neza hariho vyinshi muna amashinga amateka umushinga amateka avuze iki usanga ntigikunze kubera umukuru w'inamashinga amateka ashaka gufata inama nshinga amateka nkuko ari une institution ifata nk'ivyo leta yafashe ndaraba amategeko menshi yaje ava muri leta ni gake ashikijwe n'amashinga amateka kusohoka kuko umugambo ufise majorité uvyemeza kandi uvyemeje abandi bashinga amateka amaze kuja muri amashinga amateka baca baserukira igihugu nabo bakigenzwa n'umugambo ubwo no munsi kushura umunsi abashinga amateka bari redevable plus au parti qu'à la population mu 2020 tutize kwemvesisa bikwiye tuzoba dukenye mu 2025 gusumje ko dukenye muri 2020 nuno munsi ndabivuga tudashoboye kwemvesisa bihagije mu gihugu tugaguma twitwaza gusa ivyo bintu byo kuvuga ngo abantu bariko barubaka ngo bariko baragira gute umwe wese yubaka gwiwe agira utwiwe tuzoba dukenye 2030 gusumba 2025 ushatse kuvuga rero uko imbona kazoza batemvestishije idakunda imbona kazoza ntishoboka n'abayivuga batayemera umuntu ikicemeza ko umuntu yemera imbona kazoza yiwe ni ingene yemvestisa tuvuze rero ngo twagiye mu majambere kwigana ivyo abazungu bagira sivyo bica bituma tuvuga ngo nivyo biteye ingorane ikibazo saho gihagaze ikibazo gihagaze ku mutima dufise ubuntu dufise kuko ubunyene naho kuri nama nkeguza amateka ntucuzana amadolari mwariko muravuga mu gihugu ushatse wokuraho vyose naho wokuraho urwego rwa gisirikare cyangwa igipolisi cyangwa ugakuraho inzego z'ubudandaji si ucuzana ivyo bintu vyose mugabo iyi inzego zibonamwo ugutwara amahera ikibazo nuko yabuze je rero nibutse iki gihugu yo ingene byagenze muri iyo minsi uvuze ati mwebwe mukiri bato canke mutaravuka cyane gose twe rero dushaka guhamagara abantu bacu ntibaze ngaha ngo nituvuge ngo abantu ngo nakana uwo nta mwanya dufise abononye n'abagize vyiza abo n'abantu bararenganye ntidushaka guhamagara abantu ngo nituyaga ivyabaye ngo 72 ngo 93 ngo 2015 ivyo n'ama evenema byaraheze
sinshobora rero kuja kubwira umushinga amateka wo mu Rumonge yari kubwira abantu ibijanye na Tanganyika ibijanye n'amafi n'indagara ko za ndagara ntonye bataziroba akamaro bibazanira itegeko ryo kubuza kubiroba uwibubanza mu gihe ari karasigurira abantu ivyikiyaye ingene amazi yobajere y'imiceri undi mushinga amateka yo bari karasigurira abantu b'ibururi ko batoturira imiyonga ngo basigurira akamaro kavyo ingene bigenda mu gihe uvi muramvya yo bari karabwira abantu ati ni mu cimikobeko kuko iryo vuri herera muri ruvyironza rigaca ritera rigenda benshi rero bagira ngo tubwire ngo ivyo muzotuzanira ngo muzoduha impene none ari impene ushaka no kwiruka ku macinyiro nkayikugurira hamumaze kuntora ngashanza kuyikwaka bimaze iki abantu nibumve ico biba bisigura naho dushaka kujana abantu gusumba rero kubesha abantu ngo mwengo nzobazanyira ibi ngo nzobazanye ngo nzobaha ibirato none bakunze kubimbaza ngo ningira ico mpanura jewe maze kubwira abantu mu bintu ndiko ndakora sindiko ndahanura nta na gatonya ntushobora kubafata umuntu amaze imyaka atigeze yigishwa iciza ngo kubera amatora ageze ngo ucuja kumubwira ngo nagira ndaguhanure ngo wifashe witonde ngo amatora ahere none aheze ntaca asubira bya bindi ingorane yonyene dufise ngaha muri iki gihugu no kwita ingorane ni rimwe na rimwe gushobora kuronka abategetsi b'igihugu boba mu myaka y'urukurikirane runini badatahura akamaro k'ico no kwita investissement gushora amahera ya leta gukoresha amahera ya leta mu birema umwimbu kugira ngo ibivuyemwo bize kugutuma uronka bimwe byose washaka niko nsigura ivyo bintu iyo niyo ngorane yonyene iki gihugu cy'u Burundi gifise vyankenerwa byose bihari bituma kironsa umurongozi avyumva afise no gushaka ntitwosubira mu myaka 2-3 kubura ngo amadovize ngo kubura ibi nibi ntivyosubira kubaho ikibazo rero ivyo tubura ni inkurikizi Uburundi ntibufise ingorane y'igitoro Uburundi ntibufise ingorane y'amadovize Uburundi ntibufise ingorane y'isukari canke y'amabisi Uburundi ntibufise ingorane y'akazi bufise ingorane imwe yonyene kw'abarongozi batahura urugero rw'ico bokwita gushora amahera ya leta uno munsi ageze ku rugero ndakunda kuza ndavuga ivyo biharuro kugira ngo abantu bakiri bato bavyumve kuko bibaza ko politika ari ibintu bikoroka biva mu ijuru oya tugeze mu rugero rwo gukoresha amahera ya leta uno munsi ari karaba miliyaridi 500 haraheze imyaka 30 mu myaka ya 1995 Uburundi bwakoresha imiliyaridi 300 uno munsi tugeze ku miliyaridi 500 no kuvuga yuko muri izo miliyaridi 300 leta yakoresha mu 1995 yarahemba abakozi igakora vyankenerwa ikazana ibitoro igakora ivyo bintu byose mu gihugu akawa mwarabona ingene gakorerwa ivyo bihe nibindi byose vyakorwa ivyo bisigura iki ingene amahera ya leta yakoreshwa vyategeza kuza biratubera isomo nk'abantu bari baraje muri politiki bakibaza ati bigenda gute amahera ya leta ni iki n'amakori y'abanyagihugu n'amatagisi batanga uretse ko rimwe na rimwe ataba ashobora guca akora vyose haza guca hongera ko nico bokwita amadeni leta ishobora gufata hakongera ko n'imfashanyo leta ishobora kuronka ku bagenzi bayo n'ibindi vyinshi bishobora gukenerwa amahera ya leta nico avuga uno munsi rero iyo ugiye muri mwene ubwo rugereranyo usanga mu mahera ya leta agabugwamwo ibice bibiri hari hayo bita budget de fonctionnement nivyo byose biva mu bintu leta ikenera vyitwa nko guhemba abakozi kugura ibintu byose ikeneye kugura imiduga kugura ibitoro kugura ibintu byose vyankenerwa mu gihugu nk'ibi bikenerwa amashuri ibitaro ivyo bintu byose tugura ubugira kabiri na mahera akoreshwa mu cyo kwita budget d'investissement ni amahera akoreshwa mu kugira ngo tureme ubutunzi nivyo biza gukoreshwa mu kugira ngo mu burimyi turime mu bworozi tworore nivyo bintu bikoreshwa kugira ngo ubutare bwimbwe ivyo bintu byose bikoreshwa kugira ngo twunguke tudandaze dusohora ibintu mu gihugu ingene leta ibikora
uno musi rero ugeranije ivyo bice bibiri usanga amahera akoreshwa asohoka muri leta ari bice byababa 70% rimwe na rimwe bigasumba ayazana yo gukoreshwa mu byo bita investissement ugasanga ari munsi cyane ibice 29% canke 30. Ivyo bisigura iki? Amahera menshi dusaba umunyagihugu nk'amakori tuyakoresha mu bintu gusa tugura muri ya misi mikuru yirigwiraba muri ivyo bintu byose bituma abantu badepansa gusumba mu byo tujana mu mwimbo. Ugereranije muri iyo myaka ndako nakubwira mu myaka 80 shira 90 mbere utera uduga no mu myaka 2000 amahera yakoreshwa mu cyo bita budget d'investissement wasanga kenshi yaba bice 60% ugasanga yakoreshwa muri fonctionnement ari munsi y'ibice 40%. Ivyo rero ni bishobora gutahuza ivyo byavuye kuki igihe abantu bagiye arusha kuganira abanyapolitike igihugu bumva umengo kiriko kitanguye gukena bafashe politike nk'akaryo ko kuronka ubutunzi bworoshe bose bakaja muri politike kugira ngo baronke imiduga baronke ibibanza baronke ibishobora kubagukira baca batangura kugura n'imiduga izimvye cyane ibintu byose biza mu byo bita consommation ya leta iraguka gusumba uko bashora amahera mu bintu bizana umwimbo nivyo bisigura nk'akarorero nk'ingene nko mu burimyi wasanga mu myaka ya 90 bije ija mu burimyi yababa icakane c'amafaranga ya leta nk'akarorero ndafata bije isanzwe mu 88 kuva 86 n'indwi n'umunani wasanga amahera aja mu burimyi yaba bibice 25 kwijana no kuvuga icakane ca bije ya leta umugabo no munsi usanga ari kuri 6 kwijana indwi iyo kabaye kenshi yabari nka 8 kwijana bisigura ko ivyo tujana mu kugwiza umwimbo ni bike cyane ugereranije n'ivyo dukoresha mu bindi bintu nk'ivyo by'imisi mikuru ingendo z'abategetsi ibintu byinshi bikoreshwa amanama ya maperidieme bamamwo ibintu byinshi vyerekeye amahera adepenswa ni byinshi cyane aho nyene tukiri ngaho ejo bundi mu bariko baravota budget 2025 2026 narabonyemwo aho bavuga yuko ari amahera budget igenewe kubungabunga indege yo kurerura umukuru w'igihugu ivyo navyo wowe nk'umunyepolitiki akaba n'umuhinga mu vy'ubutunzi urabivuga kwiki ni ibintu bimenyerewe haraheze imyaka myinshi ivyo abamenyesha makuru canke amashira hamwe amwe abivuga ni ibintu biba bigoye gusigura hariho uturorero twiza iyo wumvise nk'abategetsi bashasha bariko baratigwa nk'aba Traoré bariko barasigura ibintu bakoze amahera banse kwakira bari bayagenewe kugira ngo bayajane mu mwimbu iwacu naho gasanga hari amahera ariko aragenerwa ibintu bitanagaragara ico kigaruka kuri kimwe nakubwira ugushaka kw'abarongozi aka iteka bashira muri ivyo bintu ukunezerererwa ico no kwita gushora amahera ya leta investissement ukubinezerererwa gusumba ibindi bintu baba ariko barakora nivyo bitahuritse nivyo ndaba ingene za kaminuza zifatwa za leta urero umbariye nk'ico onyuti amahera aja kugira ibi nibi twahava tuja cane mu ijonjora nibaza yuko umwe wese arashobora gutahura ico bivuga hariho amahera menshi kugira nakubwiye ni menshi cane akoreshwa mu bintu bitari kubizana umwimbo kandi twari gukora ibizana umwimbo ivyo rero nivyo biza gusigura kijya wambajije ubwa mbere ntitwoja mu ngorane na bazibitoro z'amadevise igihe twoba twashoye neza ibintu mu myimbu yose ukwingana kuko jewe ndabivuga nka jewe nk'umuhinga iyo wimbajije canke muri FP ivyo ndiko ndigisha abantu ndereka abantu agaciro k'umwimbu ngene kameze nko mu gihugu cacu ndamaze kubivuga dufise imyimbu 5 kandi yose irashoboka ni imyimbu ibaho mu bihugu byose iyo nsigura nti umwimbu wa mbere nico no kwita production élémentaire nivyo bintu bishobora kwimeza ibitegwa canke ibitungwa ugasanga abantu bararonsa umwimbu ubivamo umwimbu wa kabiri ni ibintu twasanze ku isi ni nk'ubutare amabuye umusenyi ivu ivyo bintu byose by'agaciro biri mu kuzimu byose gushika ku mabuye y'agaciro ivyo biri kwavyo niwo mwimbugira kabiri umwimbugira gatatu ni gushobora gufata ivyo bintu byose bibiri navuze ukabihindukiza
nk'injya ukaziha agandi gaciro nk'amatomati ukayashyira mu mabwate injya zose ukaziha akandi gaciro mu maresitora n'ibindi byose yego ubutare ukabuha akandi gaciro nk'ingene bafata mu musenyi bagakuramo amakaro aho uri kura transforma n'umwimbugira gatatu umwimbugira kane n'ingene uhanahana ivyo bintu byose ingene amasoko aduga ingene ushora ivyo bintu hanze ingene abadandaza baha gaciro imyimbu yacu yose ivyo rero n'umwimbugira kane umwimbugira gatanu n'ubwenge bukoreshwa kugira ngo ivyo bintu byose bibeho iyo myimbu itanu rero yose kugira ngo iduha gaciro niyiza kuzana ya madolari niyiza kuzana vya bintu byose twifuza nuko haba hari ico bita intunganyo planification ivyo rero si ibintu vyadukiza ngo abantu bose ngo usanje bariko bariruka ngo bose ngo bariko barorora ngo bose bariko ngo bararima bose usanje ngo bariko ngo biruka inyuma amabuye oya haraba planification ukamenya uti mbega ni bande bazorima ni bande bazoja mu vy'ubutare bwose kuva ku musenyi gushika ku biki ni bande bazoja muri transformation ni bande bazoja muri mu vyo kubihanahana échange ni bande bariko baravyiyumvira mu gihugu rero abiyumvira ntibaba benshi baba bake cyane mugabo bagakoresha igihugu cyose yego cyane ni wa mwimbo wanyuma nakubwiye ntiwubwenge ujya mwimbo nawo kubihanahana urakoresha nawo benshi ujya wa transformation ucuta gukora aba ouvrier kenshi urya nawo wo gucukura no kurima bijya bintu byose uja mwabo hasi mugabo ivyo byose haba ari abantu bariko barabitunganya babona umunsi ku munsi abantu bariko barabikora iyo rero uri mu gihugu kidatunganije ubona abantu bose bazinduka batahabwije mugabo ukabura na kimwe ni nko kuko iwacu abantu bose barazinduka bakajyama batevye bose bataha ivyo yabibitse mugabo ukabona umwimbu ntawe uhari ni ikibazo suko bari binebwe ikibazo habuze intunganyo y'ivyo bintu abafise ubwenge ntibariko barakora bikwiye kugira ngo igihugu kimenye iyo kiriko kiraje harakenewe yuko abarongora igihugu uno munsi ejo na hirya ejo babanza gutahura ivyo uvuze ko umujene ari umutahe umujene si umutahe mu buryo bw'imitsi umengo n'umuntu uza guhitana kwibarabara ngo mukubure ngo muterura amabuye umutahe umujene n'umutahe mu bwo yuko ufata ya myimbo itanu navuga ukemvestisamo nitubanze twemvestise kugira ngo bamwe b'ubwenge bose bagira agaciro uno munsi simbona abantu bariko barava muri za kaminuza umengo babatukwabo bana bahimiriza ngo genda mudandaze imikashi ubwenge bwabo ntibaba bariko barabavalorize ijyana imikashi yo dandazwa n'abaheje primaire abandi bakemvestisa igihe rero nk'abantu b'abanyapolitiki bariko barakura bumva yuko umwe wese bamubwira ngo niyimenye vyerekana yuko atantunganyo bafise bo bariko barimenya mu vyabo bashaka n'undi aheje kaminuza ngo yimenye impano za bamwe turamaze kubona abakiri bato usanga babiri kwijana bafise impano idasanzwe kubera bashobora kwigirira ivyabo abo ntibashobora kubera karorero igihugu izo ni ingabirano zidasanzwe umuntu aronka uko yaremwe igihugu kugira ngo kije kuri investissement abarongozi barahimiriza bize kugira ngo babikore ni bimwe nasigura ni gute amabanki yacu amategeko adashobora gucunywa ngo batanga amadeni kuri 2% 3% mbega amabanki ni ayabandi mbega ibi bintu byose by'amahera ni by'abandi mbega aya mashira hamwe yose yitwa ama ONG na yabandi leta iyafise ku ruhara rungana gubihimiriza mbega ico no kwita ouverture d'esprit y'ivyo bintu kuko umenga turiko tubwira abantu bose babajene ngo nibaje kugira boutique ngo ngugurura kantu investissement ntihagaze kuko umwe wese yugurura kantu kiwe kuduza umutwe w'ibintu byose kumenya uti mbega abanyeshuri bahejeje geology uno mwaka mu myaka 5 kurike barihe investissement zabo zihagaze he kutumva yuko bose baca kugurura boutique muri Virega abantu bose ntibizi ibintu bituma bugurura akantu ka maintenance informatique umengo nibo bavugwa gusa harakenewe ko umunyapolitike amenya ati mu gihugu dufise abangana gute bafise ubwo bwenge iyo rero ivyo umaze kubiha ako gaciro ya myimbu yo munsi yose abayijamwe rero ucubatahura nico gituma mbanyira nti ni kibazo ahanini gifatira kuco no kwita gutunganya la planification gusumba ibishobisho byo kumengo nabantu urungise ku kivi bikeneye abantu bicara ivyo onye si bintu vyo vugwa nk'imyanya ngo ni y'amatora ngo abantu bariko ngo baraja kwiyamamaza ubwira abantu bose ngo nzobaha akazi ivyo bintu bikeneye abantu bicara mu biro bagaplanifya bakiyumvira sivyo kuja kwiyamamaza ubesha abantu ngo je nzobaha ibi ngo nzobaha ibi ni ibintu bihagarara hamwe umenye uti mbega muri secteur ya infrastructure uburundi bufise incabwenge zingahe
twokora gute kugira ngo bakore n'amashirahamwe ariko arabikora ni gute ivy'ama assurance tubijamwo ni gute ivy'amabanki twobikora ni gute ibi bintu byose hakaba platform yo gutahura ivyo bintu ivyo rero ntibikoregwa mu bishobisho vy'umigambwe canke vya fanatisme na partisanerie ni ibintu bikorwa abantu bicaye kubera batahura hari hageze aho ubu mu bihugu biriko biratera imbere iyo ugiye kubaza abakuru b'ibihugu ahantu henshi bariko bikikuza cyo bita mu gifaransa s'entourer yabo bita aba mercenaires économiques ni wa muntu uja kumuzana muri Amerika muri Australia ukamuzana ahantu hose uzi canke mu gihugu cawe uzuti umuntu n'uwagaciro utaravye umugambwe n'ubwo ukavuga uti ndagukeneye uwo mwaka nshaka guha akazi abantu bo muri uru rwego bashika igihumbi bizotuma bo munsi ingira ibi nshaka ko investisa bitume bigira ibi inye ivyo bintu rero si ibintu girira kuri stade si ibintu byo kuvugira mu mayirabiri ni ibintu ubona inyishu ico no kwita resultat uzibona biriko biraba igihugu kiriko kiraja ku murongo bitandukanye rero nibi turimwo umenga abanyapolitike mu kwiyumvira biyumvirira kuri stade biyumvira ahantu ngaho umengo nivyo kurongera abanywanyi ivyo birantu birarengeye ubunywanyi bw'imigambwe ni ibintu bija kure ko abantu biyumvira la planification tukarondera incabwenge aho ziri no mu mahanga kugira ubabwira uti mfise abanyagihugu bangana uko uno musi ugaharuka uvuga uti mfise abantu baje kaminuza uno musi bariko barababa hafi 500 bo babangana uko nkeneye yuko aba bantu mu byo ndiko ndashora amahera ibi nibi abo bantu ndabakoresha uko niko jewe ntahura planification y'igihugu twe tuzohashura umuntu tuzokubita abantu tuzobahana kuko kudahana imbwa bigwiza imisega kandi ubudekonye muvutura yego twe twaravuze ko hari ibintu bitatu tutazihanganira umuntu yivye amafaranga ya leta akubitirwa kwidarapo umviriza tuzobanza tumuhamagare ayazana ashaka okay yanse tumuhamagara imbere y'abana biwe n'umugore niba bafise yanke kuyazana sawa tuzoba twarasavye amakungu twe tuzogarukana igihano cyo gupfa twe tuzoyigarukana muri rana amera nake yo kwizego gatora igazi yatsinze tugarukana igihano cyo gupfa uko umuntu ivye miliyari zitatu abayisha barundi benshi yo tumapfa akavaho bamubonye neza ko yazije ko ari abo babona apana bajya bakeka oyo bakeka amatohoza nta gihano cyo gupfa kirimo mugo umuntu yafashwe ukuboko mu mufuko ico bita mu gifaransa medal of poche en flagrant uwo ni kuri stade igihe yanse kuyazana kuko umupfunze uwo ntawushobora aguma yakoresha akabandanya kugora aha nibiturira ubutungane ukabza umubona ikaridegemvye kumukire ntapfungwa rero ntumva ko ari ibintu bicana aho rero urumva ikindi nta muntu yo kwitambika imbere y'amategeko y'igihugu oya we wafashe iyi ngingo ubundi agacaza kuyita ninde rero ibi by'ibitoro nagomba ndakubwira none wibaza aho ngaho umuntu atamadolari ahari arihe none ko umuntu aja kuyahiga no musi muri banki nayo yabikije basigenda mu alimentation urabe ku mareyo ko hari ikintu na kimwe ciburaya caco muri Amerika kitahari none babicisha he bobo banza urindire none ntibizanwa n'amadolari genda mu bubare urabe inzoga ziriyo amarefe amataska amahenikeni imivinyo none izanwa niki nizanwa n'amadolari zanwa n'amadolari urabona imodoka nziza ziri ngaha amavewiti amajipa mwagezweho none ntazanwa n'amadolari amadolari avahe ngaha amadolari arahari ahubwo leta ntirafata ingingo twebwe rero nkaranake twe duca dufata ingingo bita des mesures de restriction no kuvuga ingingo zo kwibabaza ingingo zo kwibabaza zijanye n'ibihe turimwo none nk'ubu wewe wari ufise amadolari mu nzu tugaca tubuza katamivinyi zoza tamatasi kazoza mukaca muzamura inzoga za brasserie n'ubundi muzibuze ntimupfa none abantu babuze inzoga barapfa bandanye babaho
tuca tuzana ibintu bikenewe gusa wavuze rebezwe primaire Okay. bijya bita ibintu do premier necessity no kuvuga bya bintu abanyagihugu bakeneye ubibuze wopfa nibyo bica biza muri ayo mahera ari ngaha ayo madolari ngaha uyafise imiti sawa uyafise rero akaburi cabiyazanamwe acetwara muri bayi yabikaye banki nayo igaciye atanga abantu bagiye kuzana ivyo bitoro uwo harura ihene kentu ubu mukabane ntikuguha 15 akabare gasanzwe iritiro gitoro nangahe menga ni 2,000 n'ibihumbi baherutse kuduga ubu ntirashikana 5 urumva ihene kentu imwe igura amaritiro gitoro atatu n'inusu none ntiwumva yuko amafaranga hari aja mu bintu bidakenewe aho rero ni leta bwiza kuraba mpebiki mfatiki hajya bofata ingingo batu no munsi uharuye baje abantu bazana ajya mahenikeni niba abantu bita bandanyaye mu kirundi bandanyaye baca bagenda rero kubwira kuremera umuntu ayatanga ngo mpa bagaca babaha yavuze ko agiye kuzana nk'ivyuma kabesha akuzana ferabe tugira zizimbuke akutuzanira isima kugira zimbuke agaca agenda kwizanira zahenikeni kandi zigaca zizimba agaca aronka amafaranga menshi rero amafaranga twohagarika twosaba leta turi mu namashinga amateka kw'ivyo bintu abarundi badakene bidasubira kwinjira ngaha gushika tuzobona ko igitoro gikwiye n'amaferabe tuyasubiye kuzimbuka n'isima ikazimbuka abantu basha basubira kuza barazana ivyo bindi by'agahimbo kuko ivyo bintu bindi ayo mabeze seconde n'ayagahimbo iyo wahimbye niho ugenda kuzana ivyo bintu nuko rero twobikora ibihugu byinshi byarashitse mwarabyumvise za Greece yari imeze nabi nkuko bayifatiye abazungu ati utagize izo ngingo ngo ubanze uhembe ibyo bintu by'agahimbo yarabihevye bimeze neza cyane gose bimeze neza natwe twomara nzi igitoro kikaboneka niyo sukari ugasangira ingahe risese yego aho nyene tukiri ngaho uburundi n'igihugu gifise prix de 60% y'abajene muga ubutaliyano bwo no munsi abajene nibaza ko bari munsi ya moins de 20% kubera iki none ubutaliyano aragahugu gato mugabo kakaba gafise n'abasaza cyane ariko kakaba gafise ubutunzi busumba bwo Burundi bufise ugwaruka gwinshi nukubera bajya baripanze kumwe bavuga burya zungu barakoze bazungu rero twebwe ngaha ikosa dufise twe nta migambi yo ku myaka myinshi tugira urabona nk'imbono bavuga ngo imyaka 2040 2060 ni sawa mugabo ugeze ngaho ucugira iki ucuvuga uti mu 2080 tuzadufise nakarorero tuzadufise ikigenda juru c'u Burundi satellite iduha nk'umuhora wa internet tugatuma nako byoroshe nakarorero abazungu rero biyubona babiteguye kera mwana wa mama babiteguye mu myaka 1300 1400 1500 akarorero ubibona yari yuri ukabona ijya ikintu bitabe metro ujya imodoka igendera mu kuzimu igendera mu kuzimu munsi y'inivo indwi munsi inzu zoba zigerekeranye zo mu kuzimu nk'indwi ari yiri genderayo muri uko kuzimu hejuru hakaba hari izindi nzu ivyo bavyimviriye byari ni kera cyane twebwe natwe ngaha twarabona ikintu bita impiniro urayizi ni ikintu bavuga ngo kimeze nk'ikiyoka ngo kigendera mu kuzimu kazibona giserukiye nka hariya niko zijya metro zabo zimeze baravyimviriye rero kera twe natwe navyo twavyimviriye rero abazungu barakoze igituma ubona ko naho arabatama batariko barakora barasizeho n'uburyo novuga systeme uzobeshaho nubwo guca amafaranga twe ngaha nta mafaranga tuzi guca oya ngaha mu nta mafaranga tuzi guca ugira mvuge ngo leta ngo yubifise ingone nta n'amafaranga tuzi guca abaducira imbe naho tuzi guca n'abari ngaha nta tuzi guca ngaha tuguma turira ngo turatanga amakori ngaha nta makori turi oya ngaha turi amakori makeya cyane turi amakori makeya cyane ku buryo none iritiro y'igitoro yo mu bubiri ntisumba iyo ngaha amahera mugabo nuko bavuga bati tuyaca kugira tuyakoze iki no ngaha abavuze bati litiro je naho bavuga litiro tuyishize ku 10,000
muga nta barabara na rimwe rizosubira kuba rimeze nabi nta ngorane kuko ayo wari kuri ayo bagutwaye kuri itiro ucuma imodoka igihe imodoka utayikoresha idapfuye nuko ibintu bitunganywa bariya rero amakori barazi kuyaca cane barazi ko nta kintu na kimwe kirengana kitarishe ikori none ngaha ibintu biguma bigenda atakori biriha hajya mu nukuri tuvuge ngo ntiturakenye muga nta namakori turihe n'icambere ca kabiri ubutunzi bwabutunganijwe nabi murazi yuko hariho ico bita malversation gusesagura amatungo y'igihugu bigaca bigendana n'ibiturire ugasanga none wombwira gute nk'ubu ko butare butanga umwimbo gute ngaha mu gihugu cyacu ico kintu sindagitahurana jewe kirantangaza none ndagubwira inyisho none twe nkaranaka ariko dutwara ubutare goreka gutanga umwimbo gute twega ahantu hose bimva ubutare duca tuhashira uruhome tuhashira ikigo urugo nka rumwe bahora bavuga ngo Guantanamo muri Amerika n'umuprizoniye kabuhari wadasohoka wewe uri kurimba ubwo rugo kw'irembo duca tuhubaka kontwari nukuvuga kontwari mu Kirundi nukuvuga akaguriro baguriramwo ubwo butare buvuye mu Kirombwe iyo kontwari ni yande ni ya berbe kuko ubutare n'ubwa leta ni ya banki nkuru y'igihugu urabuzanye banki nkuru yaruguze icibuhinguramwo amarengo doro nk'inzahabu irakoze nko twadukoni bita amarengo doro twadukoni tw'inzahabu icitwara kubika muri bere biragize stock ubwa mbere ho ifaranga ry'ubuntu rica riduga agaciro ubwa kabiri niyabona ikeneye amadevize icishora zikeye nayo amadolari ntacaza ubwo nyene ibyo bita vyakora ubwo butare bwose amakonteneri ava ngaho apakiye ariko sere yugaye ashoka hanze kuzana amafaranga ubu rero je sinumva ingorane zihari zo kubaka ingo zo kubaka urugo makrotire aho hantu hose himba ubutare ko bavuga ko bwibwa bakabushora nabi bakabushora bitazwe leta nifata iyo ngingo ndayihaye umuti naho ntaratsinda ibira bikora ibikozo byo bari vyiza n'umuti ukomeye cyane nta nibuye na rimwe ryosubira gusohoka none yocaye ubwo rugo rero kubera abantu twizeye ba mbere ari abasirikare ngo warucunzwe n'abasirikare bamwe mu kurasa ari bakabuhariwe ba special force bamwe n'inyoni bayikorora nibo baba barucungereye kuko abasirikare b'u Burundi barafise indero bashego kabisa barafise indero nuko rero batworeka kuronka amafaranga gute iyo system umengera arashe iyo rirarashe cyane ni ya mbere buva ngaho buri harugaye berbe shora hanze amafaranga baharuye hagiye ibi hazokwinjira none uwo muntu ayo mahera bogura inzoza hambwa bari ariko bari mu Kirombwe hari amadolari bakeneye ntibakoresha amarundi wewe nyene Kirombwe tubukugurira mu marundi ayo marundi azobavuye he tuzotwashize muri budget y'igihugu sawa twavuze tuno mwaka leta izogura inzahabu mu marundi zikwije imiliyaridi nizishake zibe imiliyaridi ibihumbi 10 none ko tuzatwashira inzahabu tuzoyabura mugabo tugura marundi dushora tuzana amadolari nuko rero bitegekanye aho nyene dusa n'abariko barasozera ikiganiro cacu wowe nk'ugwaruka guno munsi ruguma ruhurumbira kuja mu bindi bihugu aho gukora duteza imbere igihugu cacu woba hanuriki inyishu ni zibiri kuja mu bindi bihugu sikoze kuja mu bindi bihugu ufise nka diplome bagukeneye apana bagukeneye ko nk'abari muri za Tanzania n'abantu bambe abarundi babajene bo mu runganwe rwanje bari muri za Kenya na bamwe usanga badandaza amagi kandi bafise diplome za kaminuza y'u reka ndavyishure nko kubiri ubwa mbere hariho abagenda mu bihugu byo hanze bafise amadiplome bakenewe nk'abaganga hajya mvuga ntitubagwiza ahubwo babe benshi yego hagira abagenda bitwa barundi ko bazogaruka gufasha igihugu n'abazosigara ngaha iyo niyo nyishu ya mbere ku brabo bafise amashuri akomeye abo nabo bagenda hanze muri ibi bihugu najye nyene nta kosa ririmo igihe yagiye afise ahashikira afise icyo agiye gukora aho hantu nta kosa ririmwo kuko muri aya masezerano y'aka karere twita East African Community kuvuga ibihugu byo mu karere k'ubuseruko twari dufise uburenganzira
bwo kugenda ugenda ugaruka ugenda gukora hariya ubundi akazakora hariya uburenganzira burahari muri ajya amategeko nta ngorane yari irimo aho rero abagiye bafise ibyo bagiye gukora bafise aho bashikira nta ngorane ikosa ikibintu umuntu agenda nk'abajya bavuga ngo tugiye kwishuzumamwo ntidufise ikintu na kimwe tugiye gukora nta aderese nimwe dufise tugiye gukora abo nibo hariho ibibazo nayo abandi nta ngorane zihari abo rero nibo tuvuga tuti tubarondeye ibyo twokora ibyo bokora ntibajya twavuze yuko nitwa amahinguriro ahari abarimu baza bafise ibyo bigisha kuko tuzogabanya abanyeshuri mu mashuri bakabiga ari abanyeshuri bake bake mu ishuri najye amahinguriro twavuze aho nibaza ko bizoheza bigatora umuti ibintu bitari batabona ibi narakubwiye politike mbi gumyuku injyana ahantu ushobora kugahura okay ugumye mu giturire no gusesagura amatungo y'igihugu yo kwikunda mu iki ushobora kuvahura ugumye ushinga amabanga abantu kuri politike badashoboye ushobora kuvahura ugumye wesimentariza ugwaruka muri politike gusa ushobora kuvahura aho naho ugenda ukandika ibitabo extraordinaire uvahuye nabikubwiye nibi bine naho ufise ubutunzi kama ungana guti ibi bikimeze gutya wama mu njyana za politike ukama abategetsi bakabantu bikundira amaronko yabo gusa ngo biyubakire nuze intrigi kubayishize nyuma ugaca gatatu mu gushinga amabanga asanga uri wirabira politiki ntushinga umuntu abantu bekene n'icyo terambere kugwa nani ahana ugwaruka bashurutana muri politike cyane cyane naho uzokwandika igitabo kimeze gute aho ntushobora kuvahura ushaka ugende wandike ati ifuza gushika izi nkingi zino utazikoreye ko naho ushobora gushika woro mu bituboshe binyene urabona barabona ko igihugu kiriko by'ubutunzi kiriko kirasubira inyuma ku rugero rudasanzwe batikebutse bose leta ngo yikebuke n'abarundi bikebuke mu guhimiriza iyo leta nyene kugira bamenye yuko n'umukuru w'igihugu amenye yuko ibintu bivugwa ari mu majambo gusa atakishobora guhinduka izi nkingi zine yego wazumise yazumise uko uvuga muri kurikunda mugabo urabosha igihugu urumva rero injyana za politike problème za mahoro kibakumirwa basubira bagira gute ushaka kubyo biturire ninge n'abantu bagira gute kwafisha kumwe n'abantu bashingwa amabanga naho sinzi naho kwandika ibitabo bimeze gutaho ntunaniwona rota Be kuri Faustin Ndikumana imbona kazoza irashoboka cyane vision 2040 ingende igumye uko tumeze no musi ya ntiyoshoboka none yo fatira ega ni ryaterambere meje kubwira yo fatira he yo kunda dukoresheje iyi politiki hari yo kuri mibigori ni igisi politiki ni politiki agricole ibigori nivyo byo kuzanira ampiyene tuzorima vyinshi dushore no mu makungu ora n'ubura binga oya urumva urazi ko nukubora bimwe biriko birabora bibikwa nabi biramwamuna bisubye muja ku rubuga abantu baravuka bakagwira umugabo uza guturaba ingene abantu n'abantu bavuka bafise ubuhe bumenyi bwo kugira bashobore kuba les partenaires du développement guteza imbere igihugu nk'igiteza imbere atatuvise mu mutwe gikwiye agushobora gusanga habo mwatitse abakonsomateri gusumba bafite ibyo bashaka gusaba kandi n'ingene bica bigenda si n'ubwenge gusa n'ingene igihugu kiba gitunganyije ibintu hariyo bimeze gute by'ureka abantu bakore ibyangombwa bokenera kugira bateze imbere igihugu birahari amabarara ameze neza umuyaga nkuba ibiki ibyo rero ntushobora ngo rwagwiriye urashobora kugwira ahubwo rugacika ikibazo rugacika ahubwo igacika ingorane aho nyene tukiri ngaho ku kibazo cerekeye ugwaruka uno munsi baravuga yuko igihugu gifise ugwaruka rwinshi cyategerezwa kuba ari cyo kinateye imbere kuko kiba gifise abantu benshi bo gukora abakiriya bajene mugu no munsi mu Burundi baravuga yuko plus de 60% ari abantu baba mu 35 mugabo la majorité ugiye muri PAF usanga aribo bariko barasaba impapuro z'inzira
baja mu bihugu duhana imbibe abafise amikoro yisumbuye nabo bakaja ku yindi migabane mbega ico kintu nta ngorane kizoheza kigateza kuri ku butunzi bw'igihugu kubona ugwaruka gufashije mu guteza igihugu imbere ruguma ruja hanze ugwaruka ruja hanze kubera rwabuzisaganiriza isaganirizo no kuvuga ni rwinshi mugabo bya bintu byo kurutunga n'ibiki bitera bigabanuka hanyuma leta nayo ntiyitunganije ku buryo ishyiraho ibyangombwa birutuma boroha naho bahera mu gukora urwaruka ruraheza ruriga rondera ubuzi n'iki rubuze ubwo buzi bubuze ubukene bukiyongera ko rutangura gusanzara kubera akasaganirizo rufishe hanyuma rero urumva rero ibyo birashobora kugira ingaruka nyine kubera iyo politiki ibihari kuko je mbona ikinagoye nuko mu Burundi ugwaruka hakumenyereza kufasha mu byo tuma gwitunga singe no bita mu Kirundi barukoresha politike cyane barukoresha politike nuvuga baragwensimantariza muri politike bashira muri politike muri migambwe ni bakimengo umuntu yagiye muri zo migambwe ni kiri kintu abaye gikomeye amaroka tusanga rero ibindi bavyiragiye y'ukuri kurabona leta kujaye n'ugwaruka je politike ngenda yibona umengo mukabo ugwaruka bobona ati mwe mwinjiye umugambwe kuvuga umengo nivyo bintu bikomeye bihari aho nabo tusanga n'ubuzi leta nabwo ibigifise yobaha aho nyene none tukiri ngaho ni igihe politike leta yoshira mizana application kugira ngo ugwaruka ntirusubire kuja hanze y'igihugu ahubwo rukorera ngaho mizana application bwa mbere indero education ugwaruka hamuze mu indero byose yabipfuye education ko icyo yita education haro formation scientifique ubu ibyo nka by'ubumenyi ne mu gutezwa kwiga sibyo hano ukabyiga neza hanyuma hagasaba na formation morale y'umuntu bare y'ubuntu ushaka ubusuma ibyoroshe iki ibyo rero bigi hamwe n'ikuta education ugwaruka ro education yarabaye ugasanga mu mutwe nta ntibakwije ibyo kwiga ugasanga moralite yasubiye inyuma muje nakura shaka gutunga n'ingoga yibasubiragira gutunga bari mbona ariko barabikora akabura reference bagaciye bagira rero yuko gaca basanga facilité bakuru babo bagize siyo be barabose ibyo kwinjira amabanga ya leta bagira iki kera byari byoroshe abantu bari bakiburiyo ntibigikunda hanyuma rero gatusanga ugwaruka rero ubuze isaganirizo aho nyene tukiri ngaho kuvyerekeye ubutunzi bw'igihugu umukuru w'igihugu yamara avuga yuko ubutare bw'u Burundi atabice vyinshi bwinjiza cyangwa ngo bukontribue mu iterambere ry'igihugu ivyo navyo nkamwe abantu bize ivy'ubutunzi mu byakira gute canke mu bivuga kwiki ndadaye ariko ndabikurikirana ndabibona bigiye n'isoni kuko ubutare bucabuja mu bito butunzi kama batwanya bango turambaye ikirezi ngo tumenya kocera ubutunzi kama office rero ukabukoresha nabi bibiri mutwana gwagwaruka ruca rutane mu gihugu nubwo ubwo butare bugumye mu migwi mu minwe y'abantu bakeye ibintu bituma ubutare budateza imbere ibihugu rero bwa mbere ni kudakorera mu muco magana transparence cyane cyo kiranga ubutare mu Burundi ayo makontra ngena sinywa ngena akora ibintu nta muco nta mahanwa nta bindi byose cyane kira kabiri nico bita collision Polizo no kuvuga usanga abategetsi nyene barakwiye gukingira izo nyungu zuva mu butare bariko babikorana n'abagwiza tunga okay ukuvuga ngo cooperative ni yanaka mugabo irimo general na cooperative yitwa ku irimo na batusanga rero ahubwo bagiye hamwe kugira za nyungu z'igihugu nizikiriwa nko navuga ubutare bwa mu gihugu abene ama cooperative iyo bibaye ama shiramwe mva makungu baca baza kondera abategeza ati burya mwo di konti imeze gutya turabahaya naya mwamudufashije baca yikwanuka tumva rero wati twe tuzotanga ya hanyuma bajya bategeza tubaha ibi nibi usanga rero ubutare bukohera mu migwi mu kagwi k'abantu na ya mashiramwe yaja kubucukura hamwe usanga rero twebwe ntitwanitayeho no gushira abantu bize by'ubutare ubuhinga bukwiye kwanza kugwexploita yose urindira abantu hanze uricaye ufise kirezi
mwageze kubucukura urondera abahantu basaza turaje rero reka tukwereke urumva rero ubona ko n'umukuru w'ame yidonga amakonti hari ngo basanze ngo atasinwe ngo ku nyungu z'igihugu none yasinwe n'abandi ngo bayasinye nyene none ibyo birarembeje igihugu none leta niyihe politike yoshiraho kugira ngo ubwo butare bushobore gusahiriza ubutunzi bw'igihugu kwikuramwo ubwayo maronko y'ubutunzi ibyo batabihagaritse ntibyokunda batabyikuyemwo bo nyene ati biradukorera igihugu iyo volonté politique yo hejuru iyo rero umukuru yaba ayishizemwo agateshiramwo n'abandi hakama amategeko agira gute uwo muco ukabanza ukaboneka transparence wavuze kuko haro nk'ibigo bikunda gufasha ibihugu bidataratera imbere muri transparence kugira amategeko meza n'ibiki mbwa twarabyete mwegera ico kigo ugasanga birabagoye cyitwa ITIE initiative de transparence des industries extractives rero icyo gifasha igihugu mbwa ugasanga ino turakwega amaguru kukijamwo kuri za nyungu z'abantu nyene bakeyi ugasanga ubutare rero ko buja mu kabutabara hanyuma ikindi naco nuko tusanga n'ibyo kuvuga abantu batunga umurengera cyane badashobora gusigura ibintu byavuye aha mu bundi urabona n'ibintu bisanzwe umva nahazo bari nka koroneri ukazabona yubatse ibetaje bibiri canke n'ibiki adashobora gusigura ibintu bisanzwe urumva hari abantu batunga demezirema kuko umuntu ava ndafise inzu imwe nibyo n'ibisanzwe imwe ya canke ya kabiri bisanzwe bwa hari abantu ubona ko bariko baraja mu bintu ntego birenze kandi ukabona ati no kubisigura byo mugora rero njye ko turavuga tuti birabikwiye wigere umutima utarahinduka aho amategeko arategurwa twateguye kumva amakode mini yaguma ategurwa politike minire tugatanga ibyiyumviro inzego zikajaho ngo za OBM zikajaho kubera bamwe bafise urupfunguruzo hejuru batabiye kuye kandi rero bashiraho n'izo nzego cavyana abantu bose bacabigoma gaca babihe uzotanga rero ugiye kuraba nk'umuntu akomeye wamubaza ati washaka ngenda haza bashikiranganje mu myaka yahera mwashobora kuganira muti none nk'ikonti imeze gute mwabigize gute ati akasabya ati mu myaka yahera ati iyo konti kure yimbaza ati niyo yasinyiwe jewe ntaho nzi yego ati nagiye mbona niyo yateguwe ntaho nzi bacomba yuko ari ibintu biri mu minwe y'abantu rero mu Burundi gusuraza naha muri Kongo ubutare ko bwuzuye abo bugatera ibibazo bugatera n'ingwano kandi twita ngo ni bwo guteza imbere icyo gihugu rero n'ingwara tutayivuje ubutare nta terambere buzotuzanira aho nyene Faustin Ndikumana mu Burundi dusanzwe dufise ibintu bitari bikeye vya nkenerwa biriko biragorana harimo amafaranga y'agaciro hakabamwo igitoro isukari n'ibindi bimwe bimwe nk'imiti ivyo bintu nkawe umuntu yize ivy'ubutunzi urabona imvo y'ukubura kw'ivyo bintu iva kuki n'ubuhe muti wotogwa kugira ngo ivyo bintu bive mu nzi ivyo byose biva hanze ese amafaranga y'agaciro yo kubigura izo matière première zo kwimbura ibintu ivyo bitoro kugira ugikure hanze zoro barene nko muhira udafise amahera ya ratio abana baricwa n'inzara imeze none eske burya none burya uburundi bwabuze amahera y'agaciro uyavana nyine ko arawenyereye kuva mu nzahabu n'ikawa kabinanira nagufuka no yandi wocyakura ayaye nawe yari mu vyifashanyo ibyo gufasha n'ibindi bihugu navyo urazi ko byasubiye inyuma kubera ingorane igihugu cagiyemwo ingene na bamwe mu barongora igihugu bavyifatamo kuko iyo kumenya ati abagwiza atunga biriza amahera aze igihugu canje bagihurumbire agifasha bashoboye kuza sako atubaje ya politike nziza nyine yo korohereza amategeko kurwanya ibiturire n'iki utarabikora rero baguha umugongo bakigira ahandi ko nacuma muvuriye kati twe turigiriye ahandi were ugacugera ukongira ushore bwa butare bwawe bikanka yakaba yawe bikanka gacoro nk'icya nikize none nk'igitoro mu Burundi bikenerwa ku kwezi ni 25 million dolitri 25 million dolitri ku kwezi ico rigike cyane bavindi bihugu bikegana nk'imiliyoni ijana na 50 amajana 200 by'igitoro ku kwezi
zembe n'ingike cyane babikanga ko zinjira mugaje hari ikintu kimwe ntatahura mbega eske ko benshi baguma bavuga nta madovize ahari ariko tukaba tubona nk'ugiye mu bubari bukomakomeye uhasanga inzoga zinja bukajyamo ivinyu kandi ijya ntigugwa amarundi kugwa ayo madovize ibiduga bikazakaze bikaguma byinjira navyo ne bikuzwe bayintuze amadovize igituba ababuze nyene nuko abayarondera baja kwiyaranja iyari ugiye kwiyaranja iyari usanga zimvye ukorera zimba niko ikintu kizoyagurika kizoza kizimba bwama yinjira yo yumva abamake bwaba arinjira n'abantu baza kura mu gutemberera Burundi n'ibiki nico tugomba haramamara amasoko abiri isoko ya leta muri berbe n'isoko ya marché noir muga kuyubona rero hari deséquilibre nuka kenye umbu yabuze kuri marché officiel kuja muri marché noir kasaza kwabomanira ari benshi nayo gacalizimba sino haje yaba bishoboka na berbe yogira yasuka ku isoko shibigabano none i politique leta yoshiraho kugira ngo ivyo vyose ivy'ibibazo bihanze abarundi bishobore gutorerwa inyishu kuri ivyo vy'iburagi vyankenerwa n'inkiri oya inyishu direct nuko ivyo biboneka ndaye madovize nibikiyo n'inyishu direct mwe ugira biboneke byose ni iki ni kwa gutunganya igihugu ro neza kandi abantu bakaza baramenya ingene ibintu bitera ibindi ingene kimwe ari koze y'ikindi bona nk'abantu ntibashobora kumenya yuko instabilité politique itujana muri ibyo ko injyane za politique mu ngo zihera ibi biri mu bizana ibi iby'intwari bereye kwikunda kugira ngo tugibiture no kunyuza ibyo bintu tujana muri ibi kutagira abantu kudatsura hakaza abantu babikwiye bishoboye biyumvira batanga ibyiyumvira afise ubumenyi bazura uravye politique biri mu bidushikana muri ibi okay urabona n'ivyo byuzuye ngaha umaze rero kuba ubutunzi kamufise wabusesaguye umbe ntacu bwakumariye ya ntwari bere yo kugera neza yakunaniye uburyo uciye ububura intwari bereye ku gihugu niho no mu muryango ashobora kugira tuti uburise bukirwa kuraboregwa usesagura erega umuryango urasubira inyuma igihugu nuko muveze iki gihugu cyane urumva none nibi rero n'ibyo byose tukibuze amiyari za politike niko izicibura ugasanga abarundi barabana y'ingwe bamwe bari hanze impunzi abandi bari mu gihugu ugasanga igihugu bamwe bariko baragwanya nabasubira ingufu zigaherera kwa matuko turashihana ama wa muntu ari hanze atikira gihugu wape nta kigenda rero bikasubikubuza nabo kuzaniye imitaye canke boza kugira uko je ariko ndabesha ntagira umundi yitega ko Burundi buzotera imbere n'aya mafaranga y'amarundi dufise ngaha amafaranga y'agaciro adashoboye kuboneka ntagira umurundi yiyumvira ngo ararota hari bitangaza bizoba ubu reserve de change iri kuri 0,6 mois d'importation kuva yuko 0,6 mois 0 igice cy'ukwezi indwi zibiri indwi zibiri importation mu duce dufise nayo indwi tuko turagura hanze kandi hateza kwa meza ane o mu 5 umba rero iyo bariko baravuga umurundi wese avyikuremo umba ndabarabe nyene abarundi bamwe bamwe canke sinzi ko ari guhendwa bakiyumvira ibindi nivyo ntibishoboka naho bora barakora amarundi muri beri bakongera umushahara bagasubira bishoboka n'agaciro kitavuye nasa ntibizokunda